hari ibintu by'agaciro kanini ku isi. Ivyo biravuga ngo hariho inzahabu, hariho diyama, hariho amabuye y'agaciro, hakabaho n'ibindi baca bagereranya n'ayo mabuye y'agaciro, bakabigereranya n'inzahabu canke ivyo bita marijane, utubuye duca ibibatsi, utubuye nohava mvuga yuko ari diyama. Voilà, mwene aya mabuye rero ntiyoroshe gutora, mbere biragoye no kuyabona. Hariho umuntu arinda bumutama atarabona inzahabu canke atarabona diyama. Na jewe kuva sindabona inzahabu canke diyama, sinzi nkawe. Iyo Imana iguteye iteka rero ukagira inzahabu canke diyama, uba ufise ubutunzi bukomeye. Imana nayo yarabiravye igereranya umugore w'ubwenge n'aya mabuye. Bibiliya ivuga ngo umugore w'ubwenge n'uw'agaciro kanini, ngo kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge bita marijani, ngo umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira, ngo kandi iwe ntihabura inyungu. Voilà, ngo afise inyungu nyinshi cane wamaye inka. Aha rero niho Bibiliya ikura mu kuvuga rya jambo ngo uronse umugore abaronse ikintu ciza, ngo kandi abaronse ingabire y'uhoraho. Voilà, ingabire ivuye mw'ijuru, abaronse umuhezagiro, abaronse ubutunzi. Ijambo murakunze kuribona barishira ku butumire bwinshi. Aha rero ahantu bica bigorera wamaye inka, Bibiliya ivuga ngo umugore aroranye, nukuvuga ngo wa mugore w'ubwenge ninde yo muronka. Ico ni kibazo. Murumva yuko iki kibazo kiba ari kibazo kigoye. Voilà, ameze nka za nzahabu, ameze nka za diyama, none ninde yo muronka? Mwumva yoroshe kuronka? Umuntu nka mwene uyo ntiyoroshe kuronka, sakabuto upfa gufyonda. Nivyo aha rero ni hamwe baca bashikaho bavuga bati abagore barakenye. Niba bavuze yuko igitsina gore babuze, murazi yuko ari nabo benshi, ahubwo baba bavuze yuko mwene aba bagore bizi ingeso canke bafise amakarite nkaya, indangagaciro nk'izi, atari benshi. Mu Kirundi naho baraciye umugani ngo amazi arakena ari mu mpange. Mu Gifaransa naho bavuga ngo tout ce qui brille n'est pas de l'or, ngo ibikayangana vyose sinzahabu. Tuvuze rero ngo umugore w'agaciro kanini, ntituba tuvuze yuko ari ufise amahera menshi, oya, ahubwo tuba tugomba kuvuga ko ari uwo muntu afitiye ikimazi abantu benshi. No kuvuga ngo afitiye ikimazi umuryango wiwe, afitiye ikimazi abagenzi, afitiye ikimazi ikibano, afitiye ikimazi igihugu, yitangira abandi. Ivyo navyo ni ibintu udashobora kunyegeza, ni ibintu bigaragara. N'umuntu yifitiye icizere, n'umuntu yifitiye confiance, n'umuntu yiyemera, apana vyo kwishima, oya, n'umuntu yemera ikiri muri we, n'umuntu amaze kwitahura. Voilà, n'umuntu afise ubwenge, n'umuntu azi kuvuga, ntavuga ivyo ari byo vyose. Bibiliya ivuga ngo iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge. N'umuntu abazi ibibazo vy'ubwenge, n'umuntu aguma afise inyota yo kwiga ivyo atazi, canke n'umuntu afise curiosité intellectuelle, n'umuntu afise inyota yo gufasha abandi, n'umuntu w'impuhwe, n'umuntu aciye bugufi. Ngo kugira uronke umuntu nk'uyu rero n'icuya kirabira ku menyo. Bibiliya yonyene iravuga iti umuntu nk'uyo ninde yo muronka. Yeah. Marrying a genuine good woman. You have treasure at home. Wow. You have somebody watching over your back. Yes. You have somebody who goes, when Joshua went down to the valley to fight, Moses went up to pray. Yes. When you go down, she tells herself to go up and pray.
Yes. Some things are voluntary and they are hard. Prayers are hard things. Yeah. umutipe ati iyo urose umugore nyawe, umugore originale, atuba wifitiye ubutunzi ngaho bishitse bikagorana nk'uko ibigora vyama bigora abagabo, vwara ingodo kabura, ng'uwo mugore acaja ku musozi agasenga. Uyu mugore ntaba yoroshe na gatoya, aba ari umusoda. Uno musi nagomba ndabatera inkuru y'uwo musore yitwa Daniel. Daniel ngo yari umusore akunda ibikorwa, yari umusore yitahuye, ngo yari umusore afasha abandi, akabitangira, akabereka inzira bakwiye gucamwo n'izo badakwiye gucamwo, yereka abantu ingene bo kwiteza imbere n'ingene bo kwikemurira ibibazo. Yarazwi nk'umunyabwenge muri ako karere. Ngo mu majambo make umuhamagaro wa Daniyeli kwari ukwigisha, ngo ubuzima bwiwe bwose yari yabuhebeye ivyo, kandi ivyo nivyo yumvamwo umunezero wiwe. Daniyeli ngo ntiyasamara na gatoya, guhera mu gitondo yakira abantu gushika rirenge. Aho ngo yaba ariko arabaha impanuro zitandukanye, abereka n'ivyo bakwiye gukora. Ariko rero wamaye inka, ngo Daniyeli yarageze aho yumva adakwiye kubaho wenyene, ngo yarumva hari ikintu kibuze muri we, yumva agomba umugenzi. Aho muca mwumva yuko yagomba umuntu kazi, umusi hoho murambaga. Ariko rero Daniyeli ngo yagomba umuntu aza kumufasha ivyo bikorwa yari yarahamagariwe, ngo yagomba umuntu atahura neza ivyo ariko arakora, ngo yagomba umuntu aza mu buzima bwiwe vya bindi yariko arakora bigatera imbere, ngo yagomba umuntu aza kumwuzuza, umuntu aza kumufasha gushika ku ndoto ziwe. Muri make kandi ngo yagomba umuntu yitaho ubuzima bw'abandi bantu. Daniyeli rero ngo ntiyerekeye aho, yaragerageje atangura kuresha, aresha umwe, aresha uwa kabiri, aresha uwa gatatu, uwa gatanu, uw'icenda, uwa 20, ngo birananirana. Daniyeli nawe nyene yarakubititse basha. We nimba wareheje rimwe bigaca bikunda, ugafyonda ku kabuto bigaca bikunda, uri n'Imana, ntiwabaye nka Daniyeli. Karagaciyemwo wamaye inka. Bimaze kwanka, Daniyeli aragera hacika intege, ati genda bivuyemo, kuko ngo yaramaze kubona yuko ari we ashobora kuba afise ikibazo. Ati nta kuntu byoshoboka yuko ndesha abantu nk'aba bose ntihagire n'umwe duhuza. Ati ntibyumvikana ko muri aba bantu bose hobura n'umwe duhuza ivyiyumviro. Nuko Daniyeli rero acaja ngaho yiyumvira yuko ari we yoba afise ikibazo, ko ahubwo hari ikitagenda neza muri we. Acaja ngaho aritunabura atondera yihebuye. We nawe urashika ahantu ukagerageza ibintu bikanka, ukagira ku rwego kuko utangura kwiyagiriza. Bo oya, mwebwe ntibirabashikira da, reka tubandanye. Umunsi umwe Daniyeli yicaye ngaho ariko ariyumvira ingene yobikika. Nuko wiciyumviro kimuzamwo, gira yari mutima mweranda canke mwemu yera nkuko abandi babivuga, kuko we yageze habi, yarageze mu mayira abiri, yarageze havuga ati kumbure bagabo, umugore niyumvira, umugore ndondera ntabaho, narihenze. Ati yababaho mba naramuronse. Murumva ko yarageze ahantu yihebura. Rero niko kumva umengo uwo mubabara arimwo, uko gucika intege arimwo, aho kajembegeta arimwo, yogashikiriza abagenzi biwe afise ku mutima. Aravuga ati bagabo, ibintu je sinovyigumizamwo, none ko nananiwe ngirende, reka bamfashe. Niko guca afata ingingo y'ukubahamagara. Ati bagabo, yamara hari ico nkeneye ko mumfasha, nimuze mumvune. Aho rero ngo ntihamagaye abagenzi gusa, ahubwo wehamagaye abagenzi bo ku mutima, abagenzi afise babizigirwa, abagenzi bamuzi neza, bazi ivyo ariko arakora, abagenzi bazi intumbero y'ubuzima bwiwe, abagenzi bazi neza
ivyo yaciyemo. Nuko wahamagara Amara, umucafyi, artiste, umuntu azi gucapa neza abantu, eka umuntu ashoboye gukora ibijanye n'ubwiza. Ahamagara Elias, umufilozofe canke umwigisha, umuntu ashobora kuganiriza abantu akabona iryo bagona, akumva ivyiyumviro vyabo. Ahamagara na Sofia, umugeriseri, umukoci canke uwo twokwita umupsikologe, umuntu azi imyifato y'abantu. Nuko rero bashitse arababwira ico yabahamagariye. Nuko ngo n'agahinda kenshi arababwira ati bagabo, muzi n'amakuru, je maze imyaka myinshi mfasha abandi, ati none nanje uno munsi ndabahamagaye nipfuza ubufasha. Ati maze igihe ndondera umugore yofatanya nanje uru rugendo, umugore yotahura indoto zanje, umugore yotahura umutima wanje, umugore yotahura umuhamagaro wanje, ariko gushika ubu sindamutora. Ati none bagabo, hari ico mwoshobora kumfasha? Ngo bararabana bakubitiranira ubugohe, batumve twe twahora twiyumvira yuko abona, none vyaranse. Ivyo ntibabivuze, ariko hari igihe umuntu agukubitira akagohe ukabona ico akubwiye naho atabavuze. Nuko baravuga bati turavyemeye, tugiye kugufasha, ariko utubwire ugomba ingene ameze. Arababwira. Nuko basha bagenda ku bikorwa, barafashanya, bariyumvira bati mbega basha, umuntu ajanye n'indoto ziwe, umuntu ajanye n'indangagaciro ziwe, canke na valere ziwe, twomukurahe? Umuntu adatahura indoto ziwe gusa, ahubwo yokwemera guhagararana nawe mu bikorwa vy'umuhamagaro wiwe. Bati rero iyo muntu ategerezwa kuba ari umuntu aciye bugufi, umuntu afise indoto yipfuza gushikako, umuntu adahagarara ku vy'ubutunzi, ariko ahagarara ku rukundo, ahagarara ku vyiyumviro. Nuko Amara ngo acapa ibicapo, arungika mu bo basanzwe bakorana, azi yuko harimwo abigeme, ariko uko yari yabiteguye harabura n'umwe ashima ivyo bicapo. Elias nk'umufilozofe yandika ivyete ngo abisabikanya nabo bakorana, ariko harabura n'umwe yovuga ati ndashimye ibi bintu. Aho yandika ibisa na bimwe Daniel akora, kugira ngo arabe yuko hari n'umwe yopfuma avuga ati ibi bintu n'ukuri kw'Imana birankoze ku mutima. Sofia nawe aronderera muri bamwe bafatanije ibikorwa, ngo arondera mubo azi neza yuko bitangira abandi, batanze ubuzima bwabo kubw'abandi, mu gufasha abandi. Nuko waganira na Isabelle, amaze kumva inkuru y'ubuzima bwiwe, yumva yuko vy'ukuri ajanye na bimwe Daniel yipfuza. Aho ntaco yabwiye Daniel, yarihoreye, ariko abwira abagenzi we ati bagabo, je nagunduye. Nuko ngo haraciye iminsi, Daniel aja aho yakunda kunywa icayi muri resitora, aricara yifatira agakawa, ngo bukwi na bukwi azabona umukobwa yinjiye muri ya resitora, umukobwa atambuka nk'uwifitiye icizere. Wazabona uwo mukobwa afise igitabo mu ntoke, arashika aricara hampande ya meza Daniel yari yicayeko. Wazabona umutwe w'amajambo wa ca gitabo handitseko umuhamagaro w'umutima, the heart's calling. Daniel umutima ngo kwa Daniel agira amakenga, yitegereza wa mukobwa kuva hasi gushika hejuru, yitegereza ingene anywa kayi. Baragira ati mana yanje, iki kiremwa
agitangaye inkuru y'umwana isubira inyuma aho ngo ntiyari bwamenye n'izina ryiwe, niko kuzabona amara yinjiye muri ya resitora ngo ashika muramutsa anezerewe amuvuga mu izina ati Isabelle, kuko ngo yari umwe mu bari bazinanye na amara kuva kera. Ariko Sofia niwe yari yamugunduye, niwe yari yabonye yuko ivyiyumviro vyiwe bihuye n'ivya Daniyeli. Nuko ukwidondorana rero kuba kuratanguye. Daniyeli na Isabelle batangura kuganira, basabikanya inkuru z'ubuzima bwabo, bavugana ibijanye n'indoto, eka ngo bariko baraganira bakaganira bumvikana. Nuko Isabelle yiganira Daniyeli ingene afasha abantu bakumiriwe mu kibano, amwiganira ingene amaze imyaka yigisha abana ingene bogarukana ivyizigiro mu bihe baba bihebuye, amwiganira ingene abantu benshi batigeze bamutahura muri ico gikorwa c'umuhamagaro wiwe, aramubwira ingene yahevye ivyiwe vyose kugira ngo akore ico gikorwa, akabura n'ubufasha kuko abantu batamutahura. Baganiye cane, Daniyeli atahura yuko aronse ico umutima wiwe wari wahereye kera wipfuza, kuko yatahuye ko basa n'abaciye muri bimwe kandi bahuje indoto. Daniyeli yigisha abantu muri rusangi, abereka ibi na biriya ngene bakwiye kwitwara, abaha impanuro. Isabelle nawe murumva yuko yigisha abana. Niko guca Daniyeli nawe amubwira ku muriri, amutera inkuru y'ubuzima bwiwe, ahubwo agira ko amusaba nuko bofatanya urugendo. Isabelle ntiyatahuye gusa igikorwa Daniyeli yariko arakora, ahubwo yemeye yuko yogishigikira. Niko guca rero batangura gufashanya, batangura urugendo rw'urukundo, bakaza barafasha n'ababegereye. Uko bagendana niko batera babona kumwe ko baremwe kugira ngo bazofatanye urugendo. Igihe kihaciye barateba bararushinga, hanyuma bashira za ndoto zabo hamwe, bubaka ikigo kinini cakira abantu, aho Daniyeli yatangira impanuro agafashiriza n'abantu mu bintu bitandukanye. Isabelle nawe agafasha abana babo, bakora ibintu bikomeye kuko umwe yahindutse inguvu z'uwundi. Nuko urukundo rwabo rubera icigwa abantu benshi. Bamwe batangura no kwandika ibitabo kubera urwo rukundo rwabo, kuko vyaboneka ko ukubana kwabo kwatumye bahindura isi ikaba nziza gusumvya uko yari. Umunsi umwe ngo Daniyeli araba uko Isabelle yariko arigisha abana, biramunezera, atahura ko kwa kuntu yumva hari ico abuze mu buzima bwiwe, ko yararindiriye Isabelle kugira ngo anezereze umutima wiwe. Nuko Daniyeli rero na Isabelle babaho banezerewe mu buzima, bashika ku ndoto zabo kuko barafashanya. Umunsi umwe muri ca kigo cabo bigira inama yo gutumira bagenzi babo, bamwe babahuza. Isabelle ngo aradekora aho baza kwicara, ngo bashiraho udutara twakaka tumeze neza, ngo bashiraho akaziki koroshe kagenda buke buke nyene kakandi ushitse muri sare nawe we kabisa wumva ugira uti voilà, ngo bashiraho utuntu tumota neza co bita aroma, abandi nabo ngo tumoga neza, ngo bateguye utunyobwa n'udufungurwa tumeze neza. Amara, Elias na Sofia ngabo barashitse, baratigita, barabaza Imana. Daniyeli wacarahaguruka aravuga ati tugira amahoro, tugira amahoro n'ubumwe buva ku Mana.
ati rero bagenzi nuko wamuhire jewe n'umufasha wanje twaragiye hamwe twiyumvira kubatumira kugira ngo tubashimire ku gikorwa ciza mwakoze cyo kuduhuza mwatubereye umugisha. Ati jewe nafashe umwanya muremure nitangira abandi murantahura munkorera ivyari vyananiye ivyo ntari kwishoboza. Ati mwarangiriye neza mwampuje n'umuntu muzima mwaratahuye ico umutima wanje wipfuza. Ati ubu rero nimurabe intambwe tugezeko twarateye imbere. Ibi byose rero tubikesha mwebwe umukama aza bibaharure ko nk'ubugororotsi. Abwira Amara ati mushinga ntahe Amara ibicapo ucapa vyaranyesipiye vyarampaye igicapo c'uwo nipfuza yuko tubana mu buzima. Imana iguhezagire. Abwira Eliyasi ati mushinga ntahe Eliyasi amajambo yawe nayakuyemo ubwenge bwinshi ntiwabwiye jeje nyene warayakoresheje mu kurondera abandi bantu mu kubaganiriza wambereye umuco mu mwijima. Imana ibiguhezagirire. Arahindukira araba Sofiya ati Sofiya warakoze cyane ubutekereji bwawe uguca bugufi kwawe ugushishoza kwawe warakoze ibyo ntashobora gukora umpuza na Isabel. Ati warakoze kubona ibitaboneka byari mu mutima wanje. Ahereje kuvuga ayo majambo acabwira Isabel ati nzanira ya nkuru. Isabel aca yiruka kuzana amakado umwe wese aronka akaganuke. Babashitsi aho bari bicaye bararengerwa batangura gukorora amosozi y'umunezero. Isabel nawe nk'uwo bari bazinanye kuva kera yuhira umucance wiwe arabashimira ku kuntu babahuje. Hegeje ayo majambo baraserebura baranezerwa eka mbere bacumita ko warumpera iki baratamba akuya karabira baranezerwa cane. Daniyeli atahura ko kuronka Isabel bitamubereye umugisha gusa bitamuviriyemo ubutunzi gusa ahubwo ko abagenzi beza nabo ari ubutunzi bukomeye. Abona ko abagenzi beza bashobora gutuma ukora ivyari vyanse. Nuko bahejeje kwiyamamura baherekeza abashitsi barataha. Nuko mu buzima birashobora gushika ko umuntu wese ashika ahantu agakwama agacika intege akabona yuko ivyo arimwo bidashoboka. Ariko mu gihe afise abagenzi beza bakamushayura bakahamukura. Daniyeli yari yashaye kabaye abona yuko ivyo yibaza bidashoboka, abona yuko yacitse intege, ariko yita ku mwikomo ahabona abagenzi. Ivyo naho wowe uri umuhinga mu buzima hari ivyo utishoborera. Ivyo rero bica bigusaba yuko uca bugufi maze ukegera abashobora kubigushoborera, abashobora kugufasha bakagufasha. Sinzi umugore w'indoto zawe, sinzi umugore wipfuza ingene ameze. Kumbure wararondeye urabura, umaze guseka amapoto menshi ntoharura ingene angana. Warashitse ahantu uriyumvira yuko wewe hari ikintu ubuze. Oya, ntaco ubuze, ahubwo birasigura yuko usigaje iyindi ntambwe, ukegera abagenzi bakagushikira aho utarashika, aho udashobora kwishikira. Nimba ufise abagenzi bukuri, abo nabo bafise abandi bagenzi, abo bagenzi bafise abandi bagenzi b'abandi bagenzi, uwo wipfuza urashobora kumuronka uciye ku bagenzi. Kuko uwo mugore wipfuza, uwo mugore wiyumvira yuko kumbure kubera warondeye kenshi uwo mugore atabaho, arabaho.
kandi agendera mu bantu barabona ingeso ziwe, abantu barashobora kumushingira intahe. Kumbura ugomba umudandaza, abantu barazi bati urya mukobwa bash afise passion, afise umuriro ukudandaza, ntashobora kuronka amahoro atariko aradandaza. Kumbura ugomba umurimyi, umwe arima akazura imfuku, umwe atazotinya gukora mu mase y'inka zawe canke y'impene zawe, umwe atazotinya kuvumbura. Uwo rero agendera mu bantu, abantu baramuzi. Kumbure ugomba umwe aje imbere y'abantu adatinya, akabigisha, akabakurugutura, ukabona yuko kabisa yabumvishije, ukabona yuko yabateye intege. Ivyo rero ntabigirira mu kirere, ivyo abigira abantu babibona. Abantu nibo baheza bakavuga bati yamara umukobwa wa naka ibi bintu arabishoboye, umukobwa wa naka afise umururumbo, afise umuhamagaro ukora ivyo bintu twarabimubonye ko n'ubu nivyo yirirwamwo. Uwo rero wewe ntawuzi, abandi nibo bamuzi, none uwo mumenya gute? Abagenzi nibo bashobora kumukwereka. Platusi ati ahari abagenzi haba ubutunzi. Cicero nawe aravuga ati ubuzima ntaco bumaze atabagenzi ufise. Abagenzi nibwo butunzi, abagenzi bashobora kugukorera ivyo utikorera, abagenzi bashobora kugushikana aho utoshobora gushika. Ukaba warashitse aho unanirwa, uritura abagenzi bagufashe. Ave wiyumvira yuko abakobwa b'indero, abakobwa b'ingeso nziza, abakobwa b'imico myiza batakiriho. Oya, bariho, ahubwo tera iyindi ntambwe, ubwira abagenzi bagufashe urugamba. Ntimwibagire kugira subscribe. Imana nibahezagire cane, reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.